Hola guys, akimuhana kazi mvura ihise. Bati amakuru no munsi no kutungurana gusa musaza. Hey guys, hari amakuru mfise uno munsi, amakuru ariko numva yuko noshaka kugupartaja. Babandi bakunda kuvuga imisi yose bati umuziki uhagaze kuba legend. Ayo makuru siyo nshuti yanje. Nta ba legend nta vyabo kwera ivyo no munsi. Guys, amakuru no munsi nagomba ndakunyuzeho umudogo gipeti cyahariya hariya ku Gatumba. Musaza yakoze indirimbo y'amateka. Indirimbo mani jewe navuze ati sinari nizeye yuko ndetse abantu baruguru bashobora gukora amateka akomeye. No mupeti mani w'Ingozi hariya mani yakoze song imwe y'amateka bamwita Bwiz. Akoze indirimbo y'amateka sana, akubwira ati ntaso ino ndirimbo nkiyumva jewe kubwanje nari nzi yuko ari umunyarwanda, ariko sizi ngene natunguwe cyane mu makomantere, ndatungura cyane gushaka kumenya uno mudogo nuwa he man. Reka ndababwire yuko Buja Flavor nukuri isigaye itesa, isigaye imeza neza, kandi ugiye kuraba muri kino gihe nkuko biko biragaragara abarimvyi bo mu ntara za ruguru man, kuvyukuri bigaragara yuko mu misiri imbere bazo bafise ikibanza ciza. Ukunda kuvuga ngo aba legend nta vyabo man, abadogo bariko barakora ibisonge, ipeti bikora ibisonge vy'amateka. Indirimbo nta so nimba utayiraba genda uyirabe, kuko ni indirimbo iri ku rwego yanditswe neza, ushobora kwibaza yuko ari umunyarwanda, ariko si umunyarwanda, n'umupeti wo ngaho Ngozi. Urumva yibera Ngozi arakora indirimbo imeze neza, indirimbo yakozwe na Gigabit, niwe yakoze audio. Gigabit yagize mixage, agira mastering. Indirimbo yakorewe muri SPG. Video ica ifatwa, amasanamu aca afatwa na Landry ASP na Landry man. Urumva yuko abadogo buno munsi basigaye bikubita. Nimba yifitiye mu diaspora, yarakora igisonga cy'amateka musaza, nawe ukaguma wibaza ati ndarindira indirimbo ziva ku ba legend. Aba legend barakora indirimbo nivyo, mugabo ndo ivo tena no gusupportinga n'abapeti n'abakamyu n'abapeti hahandi bakunda kubita ngo aba newcomer. Yes, ni indirimbo rero iri kuri top vraiment. Big up sana. Big up sana kabisa, saluti sana Bwiz, urabizi vraiment watesheje. Ariko ndakwibutse kandi inshuti yanje yuko afite n'indirimbo akabo afise n'izindi ndirimbo inshuti yanje, indirimbo zimeze neza. Ariko nta so jewe ndakubwira ati yuko saluti sana. Aha rero vuba uzobona n'abandi bari mu n'abandi bari mu ntara za ruguru bakora ibintu by'amateka sana. Abandi bavuga ati kuba town niho twokora ibintu by'amateka. Weye acha mambo, ruguru niho kuna pesa bana. Big up sana Mr. Bwiz, saluti sana.